Nenzi ko ari umuhungu kumbe sanze nabuhungu ufise none we yanyemeza gusa umutima nabuhungu ufise none umve uje ngo ndabufise none uje mugore narifise none ndabufise nabuhungu ufise wewe kwera nagufashije utangiye kuvuga ko je sinagufashije ndakomara urabe uri kuramaje no munsi ari uzondondera Aisha azogutera Aisha atanoga bitugana jewe uri uzoza kundondera Aisha ari kintu wonzo gukorerako kandi uzorira narubwiza nabwiye rero mwe ni mukobwa ndazi mwari kumwe bari mugambi mugambi wawe ashije ndagiye Aisha amara yiwanje watwana ye naguha yozoyandiye kandi ngaje ubunyiza report sinavyamenye kuri Aisha Ladies and gentlemen, mumeze fresh muri okay so jemeze neza cyane nko musanzwe muzi jewe ntari Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni wawo ndi nyene musanzwe mumenyereye Benisha so rero ngaha anyu mushobora kwibaza naje mu biki kuri mwibarabara kandi dusanzwe tukumenyereye ahantu hatari hameze nkuko unye ti waje mu biki je ngaha anye je fisa makuru avugwa kuri Muvuto mweruka kubona yanyuruje umenyesha makuru muri Wakalai TV aramunyuruza ntituzi yagiye kumukoresha iki ntituzi ibintu yagiye kumukoresha ariko unye je nabonye ibarabara yinjiranyemwo sinzi biriyo ndi kumwe na cameraman wanje aha anye twe tugomba tugende hari indani turabe ivyo yo bagiye gukora cameraman ujikaze tu twende aha rero Muvuto ntituzi kuko iri barabara si hasanzwe aba ntaba ngaha anye no muri kano gace ntasanzwe akunze no kubayo Retwe ntituzi yagiye kugira ante ntituzi ko wamumenyesha makuru w'abandi yatwara ntituzi ko ariyo yamufungiye ntituzi kandi ibi bintu baravyiharaje kunyuruza abantu ntituzi revye yamutwariye kandi tuzi yuko umugore wiwe yaramukotesheje nta muntu asigaye afise bibana nawe mu nzu bakunzi banyishu media ihangane turacagenda mu ibarabara cameraman ndabira kwanza bari kumwe na Aisha wa murozi mwe dusanzwe tumenyereye niwe bari kumwe acha sasa tukure show baba Muvuto biko wae baba umeze bien meze ne nini biki nje ndi ngaha nyene oya je nakubwiye wewe ahantu usengenda hose ko ushaka ngendera nawe nibiki je sijaka kukugendanira Muvuto tukweruka kukubona watwaye mumenyesha makuru w'abandi wamujanye ndabiri no muhungu ariko ubu mwarabuze akazi ko gukora gukurikirana mu buzima bw'abandi uyu bakunzi banyishu media uni Aisha na Muvuto we gute Aisha tumuzi n'umurozi we na Aisha kwanza wamenye utu turi ngahanye ntari twe turabantu b'abavumbuzi aho muba muri hose bitsaba ko tutegerezwa kuba tuhamenye agenda mwibarize uvuze ko bamuzi Aisha ko ari umurozi none ari umurozi wamukurikiye umurozi gute je sinakurikiye umurozi shaka kumenya wewe na Muvuto ubuzima bw'uyu n'ubwiwanje burakuraba umviriza ubuzima bw'iwacu ni bukuraba kandi tubise twibandanye canke woba waje kugihiga mangetengete kugira ugarukane wa mugore wawe kuko ivyi wawe turabizi dusanzwe tuzari biyashe umviriza wewe vyo wawe utamaze kubirambirwa no kuri wewe misisi wamuturi inyuma we nakubwiye ati wewe idina gwaye yakunaniye wewe nani yakunaniye idina gwaye ubu rero waciye vyeve yarananiye waciye uja kwa Aisha kugira ngo akuragurire aguhe imiti Aisha tambirisha Aisha ni giki wewe umufana Aisha kwanda kubaza Aisha nta nakimwe dupfa ahubwo mbere ushima avenda baje no hagati kugira mu mpa makuru mne nare nunkoreko amista kugusa mini gusa mucawe nare bawisonera ico kintu n'umuntu ndakikubuta turabizi Aisha so murozi ndakiza urakiza urumuganga ubu rero tubarira ubuganga waruje gufasha umutipe nga Muvuto urumva bya Muvuto mbaka ndabikubwire wo tambirishe ukweli ora neze tusanzwe tuzi ipiripiri utariye nare nikubabe mwana wa mama suko tuza je n'uyu navyuzi kora akazi kiwawe uzi kiwacu n'uyu nuvyenjire rero je naje kugakora Aisha shaka kumenya Muvuto uri kumuragurira kubera je no kwigira umviriza kwanza Aisha wewe nawe dushaka ibintu tushira ku mbongo kana bumenyi za kuja kubera twabitangiye vuga tubishirako kandi byose nabiteye
ibyo sinasha biteye byose yabiteye gute tubarire yabigeze urumva umviza nta numviza amajambo siko kwaza zimwe kamera tubwire katamera kamera nana kimwe kamera nana kimwe zimyo kamera ushaka kumenya ubu nare wamubeshe ndabigusabye ndumva ibintu bige no rindira kwanza kameramani ndabigusabye suko zimya kamera suko ndiko ndisabira nimba re mushaka kumenya sawa Beni kubimenya ngo byatangiye bigenda naramuzi Aisha uramuzi Aisha siko naje Aisha nje ndamuzi urumva tuzane kuva kera tuzane nje na Aisha Aisha je arafasha byinshi niwe ahora afasha n'ibintu byose numva kicho byinshi nazime kamera yo mutipezi ona sigaje kuragura wewe ngofero wewe ona Beni anasikia Kiswahili Benisha kama ni Benisha nyene zimyo kamera ashazimisha sasa kamera yaka aona acha hivyo baba kamera yaka nimeze kujya ije yazimwe atambie sasa niko byageze rero urumva unaniyo mikoro ni kandi sasa hii mikoro sasa ni kamera nigeze bishari kamera sio kamera je naramenyereye kuboko kugumangiro bojewe Aisha ndamubwiye arico no asema menerinda kurukumu nyimba yarakuraguriye oya arege uvuga ati ntubivuge ntubye nibanga ikibazo kimwe niki Aisha yoba abirimwo bijya byo ku mugore wawe wagiye kumukora umviriza ni histoire ndende siko ni histoire ndende ibintu byatangiye kuva kera ibintu byatanguye kandi Aisha mu bantu bagiye baranta mu ngorane nawe narimwo yaguhaye umuti utariwo abwo sinu umuti utariwo Aisha ibintu yagiye arakora byose je sinzi byari ivyo Aisha je niwe nyimeje nuze neza ko serbe no genda bigakunda urazi ko Aisha nawe urutaro genda urutaro abizi baba escrow wavuga Aisha yo barimo Naisha arimo oya Aisha sumwese kubera Tuchabivuga kubera Aisha aremera kundi ani deni afiti aravyemera araguhera Aisha ko atari mu escrow rero ko nimeze rero Aisha numva niwe nagenda saba kuntu tubikora kugira je n'umugore bigende neza kubera je n'umugore ibyo nzokora byose ntazabimenye bigume mu mpisha shaka nkorera ibintu ku buryo umugore naho no mutanga urumva nze ko nabo za kumutora ntibari kumubona bayamwiye ngo by'amatora wadusanga yawe yanyitse cyavuga no nk'umugore kubera ashambwiye ko azonkorera akantu ku buryo umugore atazoboneka batikaje namutange mugabo Aisha nane natanga ko nabonye kibaza kudufata mu umugore baramufasha kandi yambwiye ngo baje ngo nibomubona abo ngira Aisha nane mutafise wa vrai Aisha unasikia ushaanza kwa nani hapa imbere yo kuvugana na jewe narereka kunkorako sasa mimi nikikugusa nakugusa sasa nipige nakugusa mara isi nijuru kandi wambwiye ko kamera wajimije iyi kamera irajimije suko amatubarire Aisha umuntu waramubeshe ngugiye kumukorera umuti uranka kumukorera umuti nare ari abantu ufashe ikintu suko bakavuga ko utabafashije suko we yaje kunura ingorane ndazimufasha none ashaka iki none umuti ndagwaye umuti ucukora moja masaha nyene uragenda ugatuza uravyumva ugatuza ukarinda imisi naguhaye anyuma ibya mutugenda ukora bukebuke ukagenda ushaka ibintu byo kuyihutisha umviza ntari Aisha na mutafisi Aisha na mutafisi mutora munaniye siko ivise gerambira byose nkwe cyabaye kandi niwe yatumye mpomba ubu iyo Aisha atameje nane guhomba none ubu nyene makonda ndondera umugore nere muri kinyuma none Aisha tubarire none uwo muti yari yaje kugusaba umuti avuga gute byari bimeze gute ibintu vyiwe nare ari ikintu avuze ko Aisha na muti jewe mfise ukora suko cyambere bro nzi ko ari umuhungu kumbe sanze nabuhungu ufise none we yanyemeza gusa umuti nabuhungu ufise none umve uje ngo ndabufise none uje mugore narifise none ndabufise nabuhungu ufise wewe kwera nagufashije utangiye kuvuga ko je sinagufashije ndakomora urabe uri kuramaje no musi ari uzondondera Aisha azogutera Aisha atanoga bitugana jewe uri uzoza kundondera Aisha ariko niwe nzo gukorerako kandi uzorira kandi uzondondera ahantu hose umbure je namuronde ndamwizeye ko yomfasha mwakimegeza mfasha imo batankanga naje iwacu urahazi wari kubuhazi wanyu wari kugenda iwanyu karondera iyo muti uravyumva ariko waretse kugenda iwanyu uza kurondera Aisha kubera umwizeye suko oya kubera namuronde Aisha umviriza Aisha tuvamwe Aisha tuvamwe ku moso urahazi no tumva cyo Aisha tuvamwe no namuronde kubera nanzi ko bavare abose nzi ko bashusha muganaze na Aisha nawe atabyazi asubire kuziko aje kurondera Aisha genda usubire muri Tanzania canke muri Kongo uci kuraguza neza
umviza rero Aisha ntane turako turagabagane byo wacu siko Mbere turamurisha mara yiwanje nushaka kubimenye byose. Sasa muripishe sasa franga yako. Yarabugende rero wowe kiramurisha mara yiwanje. Amiti mniende wapi? Siko. Aje je mbana muhane menshi. Ayo mara sanagenda. Ne wamuhaye amafaranga ngahe? Dushaka kumenya ico gitigirisha ayo mafaranga wamuhaye Aisha. Je hano natoye deni si hamwe gusa ntari. Je natoye deni hano heshi. No muri bebe je natoye deni. Sajya amahera gusa watoye hariyo n'andi watoye. Ni heshi natoye amadeni. Si hajya gusa wowe yibaza. Je no musibaje kufata. Umugore n'ubu acafatwa mani. Iyo kumubwiye ngo utangane hano umugore ngo nawo boza ngo cabura ahantu ngo yanyikiye ngo yobigira ngo umugore akabura ngo ntibamubone mugabo baramubonye arambwira ngo diri ya serbi ngashizemo ngo ibintu ngo ndege ngo shaka kuja kurira n'indege udafise na visa udafise na passport siko mbwiye wewe unacheka Aisha nakura franga ya bantu na umviriza jeze kunatwengana visi ndaza na preach kamera wewe takupiga ukura gusa micro si cheki aseri kora fura nacheka no nare numviriza kwanza Aisha gutwenga arazi gutwenga kurira arazi kurira uyu mungu igiye kumbwira nare Aisha mfasha ngangene sebi urumva meriza umuti kubera ngiyeyo umugore wanje nare ndakangutse n'uyu naramuhaye umuti nare aragenda none Aisha agenda uva ibintu byanyu ni ngorane je nikubandanya tubiga eba Narubiza nabwiye rero mwe ni umukobwa ndazi mwari kumwe bari umugambi wawe ashije ndagiye Aisha amara yiwanje watwana ye naguha yozoyandiye kandi ngaje ubunyeza report sinavyamenye kuri Aisha Aisha nakangwa ico kintu kimwe ubimenye Aisha nakanga bogasi franga y'abantu nare kubahane urumva kubahane yagenda mufasha akazi narakamufashije none yashaka nkorera ubusa none nikiye kintu yarenze ko kugira akazi kiyo ni umviriza nare muyu mwanya navyo no kubwira uzondondere nzokubwira bakunzi ba INYISHU media vraiment bire bitu kumbe ni bikari Aisha sigaye ajya mahera y'abantu ukitaka kwenda Serbi mutafuti atakufanyia dawa so bakunzi ba INYISHU media je ndabona